igikorane bantu mwese muba mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaco, ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi rya Mirango ryarabateguriye igikorane c'ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo. Ico gikorane kikazoba kw'igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025, kikazobera kuri ETS Kamenge Salle C5 kuva igihe c'isaha 5 z'umurango. None ico gikorane kizoba gifise intumbero nyabaki? Intumbero y'ico gikorane ni kubaka ingoro y'Imana yo mu Mirango. Ico gikorane kikazoba kiremeshejwe n'amakorali atandukanye nka Masquire Mirango, ingoro y'Imana, Etaje w'Interekwa, tutazira Imana yacu, abakundwa b'ijuru Gatunguru, Intwari za Kristo Gihosha, Agape Kamenge, Ijwi ry'imburi Gasenyi Buhayira, Don Joy Sororezo, ewe shoferi we yonga iyo modoka yawe neza, shoferi we yawe neza kufise assurance imbere yuko ugenda muri ryo baraba. Ijwi ry'Inzamba Mvumu, Umwungere mwiza Sahara, ivyaremwe bisha Gahahe n'izindi tutiriwe turadondagura. Ikidasanzwe hazoba hariho n'iyindi korale ivuye muri Tanzania, Upendo Kwaya. Tumekusanyika pamoja kulisifu jina la Bwana, maana ndiye muumbaji wa nchi, nasi tumo ndani yake twapaswa kumwabudu. Nshuti bagenzi, murahawe ikaze kuza kwifatanya natwe mu kubaka ingoro y'Imana no kumva ubutumwa bwiza. Ene nimuduge muzana ibiti mwubake iyo ngoro, nanje nzoyinezerererwa impesha icubahiro nikuhoraho agize. Hagayi 1:8. Kaze Kaze twubake ingoro y'Imana.